Umaze kuryamana n'abakobwa bangahe? Jewe icyoro umugore gusa umugore ugira uwawe gusa niwagoye kuronga naho umugore tout simplement mugasi no bamvuga ngo naba kweri no bambesha igitigiri aco ibu oya naco nibuka kabisa. Amahoro njuti mukunzi wa Abuja Flavor wakurikirana umuziki w'abarundi. Ini Bujahit TV, the #1 channel of this industry. Abuja Flavor on the mic ni will behind the camera ni CK. Uno musi turi kumwe mutumire adasanzwe azi kwizina rya Peniel, tuzi kwizina rya Kamikaze. Salama mzee. Salama. Uko fresh? Niko poa, good ni. Nakuona uko fresh kabisa, naona udundega kabisa, uri fresh, uri smart. Sometimes nakuaga smart, pengine huenda na hama mtandao naenda kwingine. Wapo unamaanisha nini sasa? Bisigura ko umuntu ari smart ashobora no kuva no kwimukanya nakareka kuba smart. Kabisa kubwira yuko rimwe na rimwe araba smart l'autre fois bigahinduka. Peniel, twabonye n'indirimbo wise yarambiye, ni true story? Yarambiye ni true story. Nari mfise umutama kera ubu yaritavye Imana, niwe yigeze kumbwira ibintu bimwe muri vyinshi navuze mu iyo ndirimbo. That's why nkora indirimbo yitwa yarambwiye, kandi nacyenda mvuga kiri base kuri true story. Numutama yoba yaraguciriye umugani canke barakubwiye ivyo waririmbye sivyo? Nimba atari banga, nyamutama ni papa wawe canke n'umuntu mu muryango wanyu? Uwo mutama ntiyari papa kandi ntiyari umuntu wo mu muryango, tout simplement n'umutama twabanye kera nkiri muto, yari umubanyi mugabo abo mutama ata mukecuru yari afise babana, atano mwuzukuru, atano umwana babana ufite bamunzu ya wenyene. Twebwe rero kubera twarababanyi twarakunda twebwe abana tukajayo nk'abuzukuru biwe, twarakunda kujayo nko ku mugoroba atetse, tukaja kwicara impande y'iziko akaba aratubwira ibintu. Ego mwaramutemberera iyo hageze mwijoro kugira ngo abacira umugani, ababwirisha uko mwo kwigenza muri buno buzima tubahe mu muri nosi yacu. Nk'akajambo kamwe uzokwa mu mwibukira nyamutama? Uwo mutama ikintu nzomwibukirako niwe yakunda kutubwira yuko uburyohe bw'ipiripiri ari ukubaba, kuko yari umutama yakunda ipiripiri cyane, kandi no kuvuga n'intete, yarakunda no guteka n'intete mu kuzigira amanza kuzishiramo ipiripiri. Tukamubwira tuti babu, kubera ko ukunda ipiripiri cyane ati buryo uburyohe bw'ipiripiri n'ukibaba. Nimba atari banga mwabahe ico gihe? Icyo gihe twari Tanzania mu ikambi y'induta, yari kambi y'impunzi. We no mutama twahuriye mu ikambi, mugasi na parvenye kumenya intara yavamwe no mu Burundi, kandi nubu sindamenye yari gusa, usivye ko gihe twatandukana yararembye cyane. Ku bantu badakunda kwiyegereza abakurambere wowe bahanura iki? Abantu badakunda kwiyegereza abakurambere rimwe na rimwe harabatabiyegereza kubera batabafise, hari n'abandi banka kubiyegereza babaza ngo boca babashira mu ivyumviro by'ubutama. Ni vyiza kubiyegereza kuko barafise ibintu baciyemwe, nubwo yo kwicara akakubwira uko yavutse, uko yakuze, bigenda neza gusumba, kuko nawe birakwinspira canke bikaguha experience yo kubaho. Kabisa mu ndirimbo uravuga ati ikigoye si umugore ahubwo ikigoye n'umugore ugira wawe. Ikigoye si umugore ahubwo ikigoye n'umugore ugira wawe, kuko abagore bambabarire, ariko umugore umushaka urashobora kumugura ukagenda ahantu ukagura umugore, ariko umugore ushira mu nzu imisi yose n'abakurambere nabo nyene barakubwira bati ugomba kubaka urabanza witonde, ntuzojane n'ibihe canke ngo ujane n'ibishobisho, ati kuko umugore n'intare ushobora gusanga ukwegeye intare mu nzu. Niyo mpamvu rero ariko umugore ijoro rimwe canke amasaha urashobora kumutora ahantu nyene
bigahera hanyuma mugabo ugira wawe umuzovuga ati n'umugore wanje umubwira ati cara hajya canke wa mugore dukora uko bigenda uku akakumviriza canke akavuga ati mugabo wanje ndagushigikiye uku waragoye mon frère kabisa. None uramaze gushukagura umugore? Kugeza n'ubu Jesse sindubaka sindubaka urumva sindaburonka umugore ngira wanje mugabo umugore tout simplement ndamaze kumuronka mugo umugore ngira wanje sindamuronka. Okay, umugore tout simplement amaze kumuronka gusa ujya ugira uwawe n'utararonka. None uwo onye umaze kuronka vyagenze gute kugira ngo bigende neza? Kugira bigende neza kugira ndamuronke je ndumuhungu kandi ndarenze imyaka 18 deja ndashobora kubona umukobwa nkamushima hanyuma nkamuresha kenshi ubu bavyita ngo nugutongoza nkamuresha tubihurije ko sava tutabihurije ko on avance ubuzima burabandanya kabisa. Ngo aramuresha ijambo utangura iyo ugiye kuresha umukobwa ijambo utangura kuvuga mon frère jewe ukuntu meze kamema umukobwa urabona ubu hari ibintu byarateye imbere ubu umukobwa urashobora kumwandikira hari umukobwa ushobora gusaba n'email ukamubwira ati ndasavye nimero yawe muhuriye nk'ahantu akayiguha hanyuma ukamwandika ukamubwira ati ndinaka twahuriye hanaka ukacutangwa nyene kumubwira n'ibindi. Hari n'undi mushobora guhura bivanye n'umwanya w'ahantu mu marahantu mukamuyagisha ugasanga mugumye muyaga kenshi murabaye abagenzi bigahava bihera ngaho. Jewe nta mukobwa dushobora guhura rimwe ngo nce ndamubwira ngo nagukunze ngo nagushimye ngibi nibi no iwanje ntibiranshikira kandi I think ko n'umukobwa mvugishije nkamuramutsa bite akanyishura kabiri afite hariho abakobwa urabona nk'ubu ko haje ama WhatsApp canke ama Facebook canke izindi mugangurukana bumenyi uzobona umubajije uti bite akaca kunungikira akantu kameze ngo aho je tuba duhejeje se subira kabisa. Bamwe barungika Kamikaze ntabakunda. None Kamikaze uvuze ati turavugana twabanza twaba abagenzi sawa ibyo ndavyemeye. Nimwe amara kuba abagenzi mugafata nk'umwanya ungana nk'ukwezi sivyo akaza kuraba muhira bigenda gute ko ndazuribana ntubibana none? No je mbana na petit frère wanje nkabana namushikanje sinibana kameme but jewe abakobwa bose twakundanye nta mukobwa n'umwe tutabanje kuba abagenzi ava yuko tuvuga tuti dukundane twamanje kuba abagenzi basanzwe hamaje kundaba muhira abaje kundaba nyene asanga ndi kumwe na bene wacu basi akicara bakamuzimana nyuma basi kabisa. Turetse bavuga ati turetse ngo vyabashikawe ko ndazira afite abashikawe ndibaza mfise umwe turetse dukoresheje imvugo mbabarira amatwi umaze kujyamana n'abakobwa bangahe? Jewe icyoro umugore gusa umugore ugira wawe gusa ni wagoye kuronga naho umugore tout simplement mugasi no bamvuga ngo naba kweri no bambeshe igitigiri aco yibo oya naco nibuka kabisa ni benshi sibake guhera ka twumve kandi mugare si benshi guhera mugabo last time ni muri 2010 umwanya mwiza wo kwemvita umukobwa kugira ngo mugire ivyo bintu ubari umwanya wawe ni après midi cyangwa mu gitondo? Sije kubwa merame hose sanzwe ndi mufana w'ivyo bintu sinsanzwe urabihindura no umvirize wombajije maze kubigira kangahe kenshi hanyuma ndavuga nti sigaki kuko kenshi gasumba kabiri umaze kuvuga rimwe ugashira ko kabiri kaba kabaye kenshi no gire kabiri basi no mu gifaransa ushira ko akora hama uwo mwanya narakubwiye ko ijyanyuma hari muri 2010 nari mfise imyaka 19 gutyo so c'est-à-dire ko nta umaze gukura nka cyubwenge nta bintu nk'ivyo byo kwembitana n'ibindi njamwe no dufate base muri periode wabikora
vyashitse gute umwanya wasanga hapi wakunda kugira mu gitondo canke bari bakunda avuga ati je nkunda kajya kanya ka après midi bandi bavuga ati nkunda avant midi niwe wakunda umwanya wa no just nshobora kuvuga ngo nkunda avant canke après midi kuba ico gihe vyashika meme ni vyari ibintu nyene bisanzwe no je nitabi bisanzwe kubera wabona uko umuntu agenda arakura hari imyaka camwe je narabaye umudanseur narabaye umudanseur apana umudanseur umva narabaye umuntu agira ama playback sana ibintu vy'ama playback jave nari mfise abagenzi nabo nyene twabana ico gihe nabo nyene bobo baratamba cyane ibintu vy'amapa gose ofete muri iyo desordre nyene meze nkuko niho twagiye guhura nabo bakobwa bati ntivyari ibintu byo bango mu gitondo ngo cyane ku mugoroba none nka hujya mushobora kuvuga ati tuzogirira repetition ku ishure naka mukaca mugenda ukaca usanga nka 18h 19h basi iyo bishitse ukaryamana n'umukobwa uhora wikingira duheruka kuryamana kera ubu abo imbaza uti hamwe vyoshika ubu mukaryamana n'umukobwa wo kwikingira nivyambo hamwe vyoshika basi ukaryamana n'umukobwa wo kwikingira amashira hamwe abihanura arahari bishitse sawa mugabo ntihazangira bizoshika ku mugore nzogira uwanje kabisa ati bizoshika ku mugore uwiwe nka Kamikaze ni giki yisunga kugira ngo avuga ati ujya mukobwa ni mwiza aje nkunda umukobwa muremure afise ibisusu tout simple atirabura kandi atari dark kabisa none uronse umukobwa agira vya bi produits chimiques niko bavyita babivuga ko ari produits chimiques babivuga ko ari bikisike vya bivuta byo kwiyambiza singeza no umva bakira umukobwa bameze gutero uyo je singeza umuntu yimo naje urabona ko ntimonora umva twoca tubana gute n'umuntu yimonora kabisa bavuga ati ngo abantu bato ngo kenshi barondera abakobwa banini vyo bari vyo banini bafise imyaka myinshi canke bavyibushe je bajya ibishokora seke bavyibushe cyane usanga bafise ibiro nk'ijana birenga nta na rimwe ndigera nshima canke nkunde umukobwa avyibushe kabisa uyu ni Kamikaze tuko turavugana benshi bakunze kumwita Peniel Kamikaze muri no industry ya Abuja flavor benshi baravuga yuko ko umuziki utaratera imbere nkaho bivuga kwiki ni nkuko uzamba bakubwira ngo Burundi burakenye mugahari abafise ama miliyoni ya no mu muziki nuko nyene bisigura ko umuziki rero wewe ucuvuze hari tuvuze umuziki sinzi icyo baba bashatse kuvuga hari umuntu aririmba ahantu ahembwa miliyoni kundwi so nkuwe rero uvuze ngo umuziki nturatera imbere aca gutangarira bisa bisigura ko muri no industry Abuja flavor ari abantu umuziki uhemba ya barahari utigera ubona soho isuka utigera unagize nte gusa iyo bafuma bavuga bati umuziki uhemba mahera make par rapport ya handi mu Burundi rero yakabavuga bati mu Burundi umuziki waho canke industry yaho ihemba mahera make tugereranije nahanaka aho byo kumvikana kuko urashobora kuvuga ngo umuziki ngo ntuhemba mu gihe tuzi ko ngaha muri industry hari abantu bafise ama studio de production ashobora gusanga akorera audio imwe $300 umva ari rakizinga ni audio gusa ukaza usanga hari umuntu akorera 4 millions video imwe so urumva umaze kuvuga ngo nta bantu uwo muvuga ati izi ijya video ya 4 millions ubijanye mu kindi gihugu yari kwiye nk'imiliyoni 30 ukavuga gutya kabisa uvuze ati urahemba gusa uhemba amafaranga make bisigura yuko rero mu Burundi twebwe tutaratera imbere kugira ngo tugere kuri ya niveau duhembwa amafaranga menshi burya kugira umuntu ahemba mahera bivana nawe n'ayabayinjiza kuko ni circulation yayo ntushobora gusohora menshi mu gihe utari kurinjiza menshi gusa hari abantu ushobora gusanga binjije menshi bagahemba make aho nabimanira babona ni bazomenyana n'Imana kabisa Kamikaze ko ukunda hip hop kubera kimwe ndakunda hip hop kubera uravuga ibintu biri ku mutima ukabivuga ari vyinshi mu mwanya mutoyi kuko uvaje nk'ibintu byose navuze muri yarambwiye nkabivuga mu minota 3
nibaze ko uri urahibongoza bitokoro kabisa. Hip hop yatanguye ryari? icyo kibazo no. Nuzi aho hip hop yabaye create? No, way back gusa ikintu nzi gusa cyane, ikintu nzi kuri hip hop nzi ko sana abanigazi bo muri USA ko hariho bamwe babigize canke babivuga mu kubera barabaye esclave. Turabona n'indirimbo wise yarambwiye, none Kamikaze nta wundi mwuga ukora atari wo kuririmba? Nsanzwe ndumumenyesha makuru burya Peniel Ndagijimana n'umumenyesha makuru hama Kamikaze Nation n'umuririmbyi. Ati rero Peniel n'umumenyesha makuru, Kamikaze n'umumizicien. Turabona n'indirimbo wise yarambwiye, sivyo? Benshi nga mu Burundi baravuga yuko aba rapper bataronka promo. Vyo bari vyo ga Peniel we kuvuga ko umumenyesha makuru? Habivana na promo yariyo. Bavuga ngo promotion bisigura yuko indirimbo zabo ntibazivuza ku radio cyane nkuko izabandi bazivuza. Izabandi nk'abandi nk'aba Farias ba Satbi. Kimwe cyonyene hariho umuntu yigeze kuvuga abantu bajya amahera abandi nabo bakajya imisaya. Simpagaze cyane ku ruhande rwa promoter rw'amenyesha makuru canke ku ruhande rw'abaririmbyi, mugabo burya iyo umuntu ubonye ikintu akikwima ifo gutahura impamvu akikwima, ntiwihute kujya umuhari kuvuga ngo naka ntakora ibi ntabwize ibi. No, kwisi ifo kwabaho ibintu bitandukanye kugira isi iryohe canke yorohe kubako abandi babandanye baronka experience. So ico ngomvye kuvuga ngaho no kuvuga ntihagira umuririmbyi aja ngaho avuge ngo sindonka promo, kuko we promo ndazi washaka wagomba uhere mu gitondo ari wewe kugeza mu ijoro. Kumbe na Burundi bwacu ntibayivuza nkuko. Uyo ni Kamikaze akwavuga ku izina rya Peniel kuvya promo. Turi muri promo. Kamikaze baravuga yuko nga mu Burundi ngo kakavirisi ko kuvuza indirimbo zo hanze katarahera. Vyo bari vyo? Kimwe je aho ngerageza ibiganiro numviriza byinshi, indirimbo zo hanze vraiment ntibizi bikivuza. Mugabo hariho amatranche d'animation ushobora gusanga hari abavuza indirimbo zo hanze. Ni vya bindi nyene navuga ko bazivanga. Sinshigikiye cyane abazivanga, mugabo kimwe ikintu je namasaba abantu, hari ikintu cyo gutahura. Hariho umuntu ari muri media imyaka tuvuge nka 30, yakuze yumva yakuze abona ba Chancho baribo baririmba, ba Nick Davy bande aribo baririmba. Usanga rero akunda zijya ndirimbo za ba Chancho, ugasanga yikundira najya amaslow yiburaya kenshi y'abanyaburaya, ugasanga nawe aranihumuriye. Iyo rero afise amatranche d'animation kenshi ninzo yivugiriza. Ikindi naco hari abantu urumva hari abarundi batakaye, ndabivuge mu kintu ko muze perti cumenga hari abarundi batakaye. Hari umurundi ari umurundi mugabo ubwenge bwiwe canke ivyumviro vyiwe byipfuza kugera handi. Usanga rero nk'uyu bamuhaye akaryo ivyaca akora ari bijya nyene. Kubw'ivyo mugabo ntibace bafata byose ngo babigire en general bavuge ngo urumva ngo bavuza ngo indirimbo zo hanze ngo bagirane. No, irifo kumanza kuraba bazivuza ni bande canke nakakubera izo ndirimbo zivuza kabisa. Nka Kamikaze tugende kuri Peniel. Nka Peniel byari bikwiye ko umuririmbyi atanga amahera kugira ngo agirirwe promo? It depends upon gutanga amahera kugira bakugirire promo. Burya hari ikintu cha support n'ikintu cha promo. Ikintu cha promo tucyumvikane ko umuntu apromoting ibidandazwa navyo ntibipromotingwa for free. Mugabo umuntu asupportinga umuntu bivanye nuko avyumvamo, nuko yumva ati umuntu kabisa icyo yakoze turakwiye kumutera intege. For example, je nakoze indirimbo nkora CD, ndavuga nti nzodandaza CD. Sikubera sukuvuga ngo nuko ngo iyi CD ngo ari ya hatari canke ngize ntiriko video yanje yonyene. Umuntu yifuza kunsupportinga arampa ayo mahera hanyuma agatwara iyi CD.
hari nahaye ayiplayinga, hari naho usanga yifitiye flash, hari usanga yifitiye n'ibindi. Nk'uwo rero sinshobora kuca ndamujya umuhari ngo ntiwaguze CD ngo kandi ariko ndadandaza CD, no. Mu gihe je nari kugomba nkavuga nti rero ubu rero umuziki wanje ngoma nkore video ndayigirire marketing, hanyuma iyi video nzoyidandaze, sinibaza ko nari kuja nko ku kinyamakuru kanaka ngo urumva ngo shaka ndandaza amasede ngo ndashaka ngo mumfashe, kuko media niki media tuma dushizemo ibintu vya publicité, twinjiye deja mu mahera uma promotion nayo hagiyemo kugupromotinga, twinjiye mu bintu vy'amahera. Niyo mpamvu rero iyo abantu baba basaba, umuntu asabye support asabye kugira promotion naho bicare bashire ku mpapuro bandike, hanyuma iyo promotion ipase kabisa. Uyu ni Kamikaze batazira Peniel canke Peniel batazira Kamikaze. Sasa Kamikaze, watubwiye ko udandaza isede y'indirimbo yawe imwe uyigurisha ngahe? Imwe ni 5,000 gusa. Ama umuntu agomba kugushigikira bisigura yuko ashobora kurenza vyo kunda? Yes, niyo ni sponsor rero. Uwo n'umuntu avuga ati je umuntu iki gikorwa ariko arakora ni ca bien, akavuga ati uranzanira iyo CD iyi ni hari ibintu umva ni nk'umuntu yo guhamagara ngo ndaguhe 10,000 for example, mugabo akavuga ati no sishobora kumuha 10,000 gutyo, arifo ko nerekana ko 10,000 ndabimuhaye kubera igikorwa yakoze atari kubera ubujama. Niyo mpamvu rero uyu ni Kamikaze. Guys, Kamikaze, sasa nizihe mpanuro utanga ku baraperi bataritahura kwigirira nk'ibi bagize kwigirira, ni promo cyangwa ni marketing? I think iyi si promo, iyi ni muntu mbere yo gusaba ubufasha, yo gusaba support. Kuko iyi kaba promo nibaze ko Bujahit mwari gutangura guhera ku ntango muvuga ati sidiraje izogugwa iraje muga kubera ari support. Urabona mu mpaye iminota ndabivuze ko please sinibaza nejo ntimuzosubira ngo yasede ngo ya Kamikaze ya Kamikaze. Iyi ni support rero, ni aba rapa nabo bataragira nk'ibi vy'iwanje, peut-être hariho bamwe bambwiye yuko ari vya kera atawugikoresha CD, irifo ko batahura nabo nyene, kuko hari ushobora gusanga batakiri muri iyi mind, bafise izindi mind zo kudandaza kuri Deezer, Spotify n'ibindi na iTunes. Ivyo rero bica bitahurika. So izindi mpanuro nazo notanga, abantu bareke kujya imihari, tureke kujya imihari, dukore bugi gikorwa ciza cyo nyene kiritangaza kirishikana iyo cyategezwa kuja kabisa. Kamikaze, thanks tena mzee. Mimi nashukuru sana Bujahit, nashukuru sana mashabiki wa Bujahit. Ni moja kati ya television online ambayo inafanya vizuri zaidi kabisa. Wagire subscribe. Subscribe kuri channel ya YouTube ya Bujahit TV. Ariko mugabo mfate nakandi kanya nshimire GN nk'umu boss wa Gmedis House Studio yakoze audio yino ndirimbo. Nshimire na Bedi Best yabaye mu director n'umu producer wino audio. Nshimire na Akazuba Pictures aribo guhera ku ntango kugeza ku mpera bakoze cover zose abantu babonye, kugeza naho tugira rencontre turarance ino ndirimbo, aribo bariko baravyitangamo neza. Kukeneye kugura CD yawe nk'umufana zawe wari kurikirana kuri Bujahit TV, yo ironka gute CD yawe? CD wanje arancontacta kuri 75 621 504 ni 75 amajana 621 amajana 504, cyangwa ukanyandikira kuri Instagram ya Peniel Kamikaze 257 na page yanje ya Facebook yitwa gutyo nyene, ukunyandikira inbox cyanda kubwira ingene ushobora kuyitora CD waburiye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa uri mu gihugu hagati. Guys, yari Kamikaze batazira Peniel canke Peniel batazira Kamikaze, yari yatembere Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana exclusive muri no industry ya Buja Flavor. On the mic here will be on the camera ari CK. Guys, ntiwibagire kugira like na share na commentaire, mumubwire Kamikaze cyakuye gukora kugira ngo ashobore gutera imbere, kandi apana by'iminwa gusa mugura na CD. Ciao.